ashafasha dukure nyarenga ngiryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Mu Kirundi ngo iminwe iryoha inyuranye, gukora ukaronka ico wakoreye bitera intege. Ni muri iyo ntumbero leta mvyeyi kandi inkozi yasubiye gufata mu minwe igiterwa c'ikawa kugira gitunganywe neza ku neza y'umurimyi, maze ashobore guhembwa ku gihe aheze yikenure mu vyo akeneye. Isize ni ikawa y'umwaka w'2021 ishira y'umwaka w'2022 yaratanguye mu gihugu cose kuva ku igenekerezo rya 19 ndamukiza umwaka w'2021. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aho yagiriye ko amenyesha igihe ihemba rya mbere n'irya kabiri rizobera. Mu ntumbero yo kubandanya hatunganywa neza igisata c'ikawa no guha agaciro ibikorwa by'abarimyi hamwe no guha agaciro ibikorwa by'abagura ikawa y'ibiturumbwe. Leta y'u Burundi iramenyesheje ko igiciro c'ikawa gishorwa mu matonorero yose igurwa uku ukurikira: ikawa nziza bita Serise A izogurwa amahera 700 ku kilo. Ikawa y'ibisobwa nayo bita Serise B izogurwa amahera 350 ku kilo. Dusabye ko iki giciro cyo kubahirizwa na bose ku neza y'abenegihugu nk'uko bitegekanijwe mu ntunganyo y'isizeni. Ihemba rya mbere rizoba mu kwezi kwa Rusama, ihemba rya kabiri ari naryo rya nyuma rikazoba mu kwezi kwa Myandagaro muri uyu mwaka w'2021. Imvugo rero yajanye n'ingiro aho abarimyi bahembwe amahera yabo ku gihe, bakaba batubwira akamaro k'ikawa n'ingene bakiriye iryo hemba rya mbere. Tugiye mu giterwa c'ikawa, jewe igiterwa c'ikawa ku vy'ukuri ndagiharura ko gitunze ubuzima bwanje. Naciye ubwenge sogokuru anyigisha gutera igiterwa c'ikawa, yanyigisha gusasira akawa kiwiwe, maze guca ubwenge ca ndatera kiwanje. N'inkuno musi ndaca gakorera. Rero igiterwa c'ikawa ndagishima. Muti ugishima kubera iki? Inzu mbamwo nayikuye mu giterwa c'ikawa, agakinga ngendako nakuye mu giterwa c'ikawa, umukazana namukuye mu giterwa c'ikawa. Nico gituma igiterwa c'ikawa n'inkuno musi nubwo nshaje inyuma y'igiterwa c'ikawa. Dufate ku misi iyo ariyo yose nimba mvuye gukora ibindi byo mu mwonga vya hehe sindara ntagiye mu giterwa c'ikawa. Muti rero iri hemba uribona gute? Iri hemba ni ryiza cyane turarishima. Naho bahora baduhemba mu kw'icenda mu kw'icumi, je naguma ndagakorera nti aharozira hose aroza ari amafaranga. Ubuhoho rero n'amatavya y'amavuta kubera iki? Je natanguye gushora kuri zine igitangura narishoyeko twagurisha 33 ku kilo. Naciye ngura ikinga ry'ibihumbi 9
bica biguma biduga n'inkuno munsi mwumvise ivyo maze kubakuramo n'inkuno munsi ndacabandanya ndagakorera rero iri hemba turarishima by'ukuri bagize neza kuko twari dusanzwe tunakenye mw'iyi minsi muri make n'uturimwa tw'ibiharage umuntu yari yararine ntitwari bweze aka gafaranga baduhaye n'ukuri karadufashije mw'iyi minsi karashobora kudusahiza n'ari duke ku byo kumva by'ibyo twashoboye n'ukuri karadusahiriza nk'ubu n'akaba niho kari kakibenje ubu tugiye gushyira ukuntu n'umwete mu bisanzwe mw'iyi minsi kaba kagiye kubenja utu natwe tube turatwifashisha neza cyane biraduhaye ingoga n'abandi ndibaza abo baba bari ngaha baba bari bwagire ngo bashora kawa baca babibonera turavye akazi ibikorwa dukora mu vy'amakawa ego twarashimye ko batwongeye 105 n'ukuri ntawo bigaye twarabishimye ariko turizeye ko n'ubundi barotwongera kuko akazi ni keshi kandi ibintu navyo biguma biduga rero turakenguruka turashima n'ukuri ntawo tobishima ariko gusaranje natira kamo ndiko ndihweza yego turashimye kwaka gafaranga ariko baraduhemba kuri leta yafashe ingo yo kuduha ikiro ku mafaranga amajana 700 ku majana 350 ariko je naje ndiko ndaraba nukuri karacari inyuma cyane kuko giye kurabwe ku isoko karaba y'ibiharage bigugwa ikiro c'ubufu tugenda tugasanga tukigura amafaranga 1000 ariko rero na leta yo urabika dusahiriza natwe ikatwungurira kwa kandi kantu namwanye iki gitegwa ari injabuka Musitanere wa komine Makebuko arakenguruka ico gikorwa twavyakiriye neza cyane kuko twebwe kuva jewe ncubwenge sinaye bwabone iki gikorwa kibereye muri no komine yacu ya Makebuko ariko kubona uno mwaka bimvire kuza guhera aho Makebuko iwacu twavyakiriye neza cyane ndumva ko bashima cyane ko babadugirije murabona ko bageze ku majana 7 ariko baguma basaba yuko bobongera bakongera basi ku buryo iyo kwigirwa haruguru akamonotera bene gihugu ndongoye muri komine Makebuko no basaba ko bokwitwararika cyane igiterwa cikawa kugira baronke turonke ikawa ya kanoveri ivuye muri komine yacu kanatsinda batubwiye yuko ikawa uyikoreye neza ari huronka ikawa imeze neza ari nayo baronka kwa mahera menshi abatera kama ndababwira nti niba tayikorera bumvise yuko ikawa imeze nabi baronka make rero hamwe batoyikorera bazoronka make no basaba ko bokwigora nkuko ari abakozi kandi turi muri leta nkozi bagakora ibisabwa byose kugira ikawa bayikorere bakayikorera bivuye ku mutima hanyuma bazoronke amafaranga nico barya kuko nyene icubahira umukuru w'igihugu cacu abivuga ko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose ukaronka ifaranga nibakorera kawa byose tuzobishikako umushinga mateka akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Odeka aravuga ibikorwa vyakozwe kugira isizeni rigende neza isizeni ikawa y'umwaka wa 2021 ishirimo 2022 yaratanguye kandi itangura ku gihe rero twavuga yuko intambwe tugeze kishimije cyane kuko uri kuraraba amatonero yose ari mu gihugu kwa amajana 270 yose yarashoye kugurura arakira umwimbo w'abene gihugu kandi ahatari amatonero akwiye naho dufatanyije n'abajejwe intwaro mu makomune twaragereje kwegereza bene gihugu ibibanza umwimbo ushaka kwegeranirizwamo kugira ngo dupfunyirize urugendo abene gihugu rero inyuma yuko twegeranije umwimbo byari ngombwa yuko kandi kwa bene gihugu dushitsa ibyifuzo byabo bwambere byo ko bohembwa kare tukaba rero twashoboye kubona ku bikorwa by'ihemba rya mbere twamaze kubitanguza kuri umunsi nigeze 21 rusama 2021 bikazoca bibandanya mu ntumbero kugira ngo abene gihugu ibikorwa bakora imisata cikawa bandanye bikura kuya kibikorwa bakoze rero twavuga yuko urugero rashimishije tugiye kubana twegeranya umwimbu ku buryo bw'uko yaho bukera zoheza ukavanwa ku matonorero ukajana mu makoborero ihemba rya kabiri mu nteguro rizo mu kwezi k'8 kugira ngo ibice byose by'igihugu dushe kuba twasozere kwakira umwimbo w'abene gihugu ntihagire bamwe bahava bavuga ko babuza batwara umwimbo wabo
kuvuga yuko amatonero azoba yuguruye gushika tubone ko ikawa zose zakiriwe hama duce tunganya ihemba mu kwezi k'umunani k'umwaka nyene. Igiterwa c'ikawa kiri mu biterwa njabukamazi, ni igiterwa c'umurimyi. Umurimyi rero akwiye gufata iya mbere mu kukibungabunga no mu kongereza aho kirimwa. Igiterwa c'ikawa ni canyu, kimaze kuba ari canyu nuko cite kujya mu biterwa byose. Amatonorero nayo iwanyu nayo igihugu mugomba kuyakurikirana mu kuyacungera, avyibona bigomba kuyonona mukatubya kara. Igiterwa c'ikawa kiri mu bindi biterwa njabukamazi, tukifuza yuko ejo aho bukera tuzora ku bitumba myinshi hajya ku nkuta mutera ivyatsi vy'ibitungwa mwongeramwo n'agati kamwe kamiterwa c'ikawa. Hajya musanze mushinga uburimbi vy'iminyare inganigani muza muravanga n'igiti kimwe c'ikawa ntaco bizobononera, kiasi ko bizozanira umwimbo mwinshi mu miryango, muzosanga muri ko murimbura uko mutabiziga ari ibintu vyoroshe cyane. Muzosanga n'urugwaruka rwanyu rimwe rimwe usanga rutazi neza ibijyanye n'igiterwa c'ikawa biko ruratahura gose iyo ubutunzi basokuru bwabateje imbere bwazananye. Rero akaroro keza muri kumurekana mu bipimo vy'ikawa mu kirike n'urwaruka rwanyu hamwe muri kazoza tuzosanga bimeze neza. Rero ico novuga kinini yankenguruse kaniniya nuko atubwiye bati harya mu karimbi harya mwatera iminyare ushira y'urugeme harya handoshera y'urugeme ni vyiza cyane. Nubwo nkuze nubwo nshaje ku mwaka ntekanije kuzotera imivyaro 50 ubu nyene namura ibiti 118 nivyo fasira tegezwa kuvyongereza rero kubera ko indimo yanje ari ntoya harya tubanyikanije n'umuntu iza ndashira yo kamwe kugira nkwize ibiti 50. Nkaba nshimiye na leta y'u Burundi nanye n'icubahiro president wacu yatudugirije agaciro akatwongerereza n'ingoga zo gukora hayatwongerereje. Ihemba rya mbere ry'ikawa ryaratanguye, ariko kugira rishikwe ko nuko haba harabaye umwimbu. Uwo nawo kugira uboneke bisaba kwitanga biciye mu kongereza ibipimo. None akamo umukuru w'igihugu cacu ngene icubahiro Variston Ndayishimiye atera bene gihugu bose ko kungurunani mu kongereza umwimbu. Intwaramiheto z'igihugu cacu zagashize mu ngiro gute dufatiye ku giterwa c'ikawa? Bwa mbere dufise itegeko mu gifaransa yitwa loi organique. Iryo tegeko rigenga urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi mu ngingo yago ya 16 iravuga yuko urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi rutegerezwa gufasha rugaterera mu iterambere ry'igihugu mu kugwiza umwimbu. Dusanzwe dufise imigwi cyo twita mu gifaransa mainite ajejwe guterera mu kugwiza umwimbu. Iki gisata rero c'ikawa cari kimwe mu bisata tutari bwa akorereko, ariko nkuko nyane cubahiro umukuru w'igihugu cacu yabitegetse yabihimirije urwego rw'igisirikare ko nagwo woja mu rugamba rwo kugwanya inzara n'ubukene mu gihugu, mbere rugafata iya mbere mu gutanga akarorero. Ni muri iyo nzira rero twaciye turaba aho dufise ibibanza bya gisirikare bitarimwo ibiti mu ntumbero n'ubundi yawe Burundi ramaye, aho twabonye tutotera kumbura imikaratusi ko twohatera nk'ibiti ikawa ishobora kuzana akayaga igakingira isi, kandi noneho ku mwaka tukayikura ku mwimbu uza guterera mu iterambere ry'igihugu tuwushoye hanze ukazana amahera y'agaciro. Muri ico gihe rero hari mu mpera z'umwaka uheze wa 2020 aho twiyumvira gufata igice kimwe mu Cankuzo kingana ni hegitari 13 no ngaha muri commune Rango dufataho igice ubwa mbere ci hegitari 8 zose hamwe zikaca zibi hegitari 21 kugira ngo tuziteremwo ikawa. Hanyuma tukaba twizigira yuko mu minsi iri imbere tuzotera no mu bindi bibanza twamaze kugenzura kugira ngo dushikane ibipimo by'ikawa bishobora kuba bigera ku hegitari 100. Rero turafise abasirikare muri ibyo bice bafise
ubumenyi bubayabaye mu bijanye no kurima harimo n'ibiterwa by'ikawa baza baradufasha tukaja dukorana na DPAE hamwe n'abagronome bo mu makomine kugira ngo baze baratwerekeza ingene twoshobora kubikora. Birimwo no mu byo nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu aduhimiriza yuko ibikorwa byose dukora bitegerezwa kugira ico bimariye umwene gihugu hafi yaho umugambi turiko turakora uri kurarangurirwa. Nkaha mubona ihegitari 8 twakoranye n'abene gihugu bo ngaha nyene hari amashira hamwe atasanzwe ari amakoperative nyezina twegereye turakorana kugira ngo ngaha bahategure baharime mu Cankuzo n'abene gihugu baba hajya nyene hafi yaho ujya mugambi bubera baraza bagakora tukavugana nkuko basanzwe bakora no mu bindi bikorwa hanze tukavugana igiciro c'ingene baharima haba bakuitashe canke bakarima ku munsi bivanye n'ingene tuba twabisezeranye. Turanategekanya ko ngaha kubera ubwatsi bugoye kuboneka bwo kuzosasira ko tuzorondera twamaze no kubigira ko intango kuvugana n'abene gihugu bari mu makoperative kugira ngo turonke koperative twokorana tugire ico twokwita partenariat nabo bashobore kuza barasasira buri gihe badafatiriwe n'ibindi bikorwa ni nabo bazoba barazanye nabegeranya ubwatsi buri ngaha hafi kugira ngo tube turakingira ibiti iri zuba rishobora kwaka mu kurindira ko turonka ubwatsi bukwiye tuzoronka dukoranye n'amakoperative nitwamara kwagura indimiro bigakenerwa ababijejwe babitwemereye ko dushiraho itonorero iryo tonorero birumvikana ko ritazokorwa ko n'abasoda gusa rizokorwa ko n'abene gihugu kandi noneho nihagera ko twegeranya umwimbu ko tushobora canke tuwegerezaho odekezo twereka tushira aho hose abene gihugu tuzokorana kandi ni twanezerwa n'umwimbu wacu twizigira yuko n'abene gihugu bazonezerwa mu ntumbero yo kugira ngo noneho habe kwegerana kw'abasirikare n'abene gihugu kandi bica bikomeza n'umutekano iyo twegeranye tugakorana tugasangira inkuru zaho umwansari tukongera tugasangira n'inkuru zahova amafaranga kugira ngo dushire mu ngiro wa mugambi wa nyene cubahiro ku mufuko wose uronka amafaranga. Twibaza ko nitwafashanya n'abene gihugu kuronka amafaranga mu gisoda kuronka amafaranga mu bene gihugu n'umutekano uzokomera. Turavye no mu bindi bisoda ahandi barakora ibikorwa vy'iterambere nk'ibi. Rero natwe dutegerezwa guterera kugira ngo nk'iki giterwa c'ikawa ni giterwa njabuka amazi ni giterwa kizana amadevize ku gihugu igihe rero ayo madevize twarimye tukimbura ya madevize akazoboneka hariho ibikorwa dushobora gukora tukaba duterereye mu gihugu ugasanga turaterereye no kuri bije ya leta ndusubiriye kuja kugoza leta bije hariho ivyo dushoboye gukora. None abakenyezi b'igisirikare bo bafise uruhare urihe mu kugwiza umwimbo? Ndabikora nkuko abandi bose baba babikora arabagabo. Igikuru ni ugushaka no kwitanga ahubwo n'ubundi buzi bwose buboneka ko bwo bari ubw'abagabo ni babuduhe barabe dukore barabe ko tunanirwa nibaza ko tutonanirwa. Muri kazoza abasirikare b'igihugu c'u Burundi bimirije gukorera ku bihe bitegwa iruhande y'igiterwa c'ikawa bazoterera iki mu bijanye n'ingaburo y'ibitungwa? Hariho ibitegwa bindi twifuza kuzokorera ko mbere turamaze kugira intambwe y'ibiganiro na Brarudi kandi navyene biri mu ntumbero nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu yahaye igisirikare ko hariho ibikoresho mu gifaransa twakwita matière première Brarudi ho rigura hanze kugira ihingure bimwe mu binyobwa yaba nk'ijya Viva bayihingura mu ngano ziva hanze umunyene cubahiro yaraduhimirije ko twofashanya na Brarudi kurima ingano mu gifaransa bita orge zodufasha kugira ngo noneho Brarudi hakwigurira hanze ibyo bihingurwa bitwara uburyo bwinshi bw'amahera y'agaciro babigurire ngaha mu gihugu. Turiko turakorana n'ibindi bisoda by'ibigenzi kugira ngo turabe ko atakindi kintu twoshobora kurima hano mu gihugu mbese turakorana na Izabu
yaratubwiye yuko ishobora kutugira abafashanya nayo two kwita mu gifaransa partenaire ari nk'icimburwa canke igiterwa cabonetse mu gihugu igisoda kikaca kiba kimwe mu bagwiza mbuto kuko yivuga ati dukoranye n'urwego ruri hamwe biroroha ko no mu kurera ngirano bivuga gutyo mu Kirundi mu gifaransa encadrement ati yoca yoroha kugira ngo noneho uwo mwimbu turonse w'imbuto duheze tubushikiriza bene gihugu. Hanyuma twaranahakuye n'icigwa ko hariho n'ubundi bwoko bw'ingano zitwa nyene orge tuzorima kugira ngo noneho muri uyu mugambi wa leta wo gushira ibi byorogwa ibitungwa byose mu ngo kugira ngo natwe dufashe kuzana ubwatsi canke ibifungurwa by'ibitungwa birimwo akanovera gatuma tutarima ahantu hanini kugira ngo ibitungwa bironke ico birya. Umuyobozi mukuru ajejwe ihimiriza ry'abene gihugu mu burimyi ubworozi n'ibidukikije arashima uko gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu kugwiza umwimbu. Rero twavuga ko twegwe byadunezereje cyane kuko twasanze baratahuye barabona yuko n'ibiti vy'ikawa navyo nyene bishobora gutuma turonka umwimbu kandi bigaca bituma kandi dushobora no kubandanya cyane cyane tushobora kubandanya duteza imbere iki giterwa c'ikawa. Ibi vy'ikawa navyo nyene mu biti ni nkuko naho nyine usanga hamwe hatewe imikaratusi hatewe imigereveria n'ibindi biti bitandukanye. Ibi navyo nyene biza ubwa mbere nambe nuko ibiti vy'ikawa biza bidufasha kugira ngo dushobore kuronka koko umwimbu byongere kandi bidufashe no kugira ngo habe koko na bimwe twovuga byo gukinga ibidukikije uko navyo nyiri mu bifasha kugira ngo dushobore gukinga ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kandi karusho no kubiheza kandi bigatanga n'umwimbu kandi murazi ko igiterwa c'ikawa ari igiterwa gikomeye cyane aha mu Burundi nova ko ari igiterwa njabuka amazi gihambaye cyane muzi neze ko kandi kiduha n'amahera y'agaciro. Mbega ivyo kunyuruza ikawa icishijwe mu binywabi vyoba vyaribonekeje muri no sizeni abazimba abene gihugu mu kubagurira ikawa mu bibanza bitazwi iyo ngeso ituzwa gute? Tumaze kubona ko abene gihugu n'abajeje intwaro ndetse n'umutekano tugize urunani rwo kugwanya bimwe bijanye kunyuruza ubutunzi bw'igihugu harimo n'umwimbo w'ikawa twaragiranye n'ama zitandukanye n'abajeje intwaro ndetse n'abarongoye amatonorero kugira ngo dufashanye kugira ngo ako kabi tugatuze Burundi. Rero gushika kuri no saha nta makuru yababe gito babanyuruza umwimbo w'ikawa butwara mu binywa bituraronka ekanatsinda tubona yuko umwimbo uriko urajanwa neza kandi tubona ko bajeje intwaro baturemesha nabo dusanzwe dufashanya mu mitumba n'abajeje uburimyi n'ubworozi ko ko kabi karaboneka uno munsi. Turasanzwe tubona ndetse mu bice bimwe muri kahise aho twasanga hari abantu usanga bamanitse iminzane mu bibanza bitazwi ugasanga ko iminzane ndetse itanasuzumwe neza ko ikwije ibisabwa tugasanga umwene gihugu arahombera mu bijanye no kutamuha ibiro bikwiye n'ivyo yashoye. Rero nkuko twabigiye inama n'abaje intwaro mu makomine atandukanye twobana dufashanya kugira ngo dusuzume abo baba bagomba gufata n'ababene gihugu kubazura umutwabo kugira batuzwe Burundi gutyo umwe wese ashobore kuronka inyungu mu vyo yabiri yakuya aronke inyungu mu vyo yakoreye adaciye amaboko abavyikoreye bonyine ubwabo. Ihemba rya mbere rirabandanya mu gihugu cose c'u Burundi ariko ngo akeza karigura. Abakibandanya rero bazana ikawa y'ibiturumbwe ku matonorero nibazane ikawa nziza atagatosi kuko niyo yihesha agaciro gutyo niho wa mufuko uzoronka amafaranga ayo mafaranga nayo atume n'umunwa ushikirwa. Ashafasha dukure nyarenga ngiryo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndekugura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyonko ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.
kijambere tubungabunga ibidukikije.